urumva urazi ikintu kimwe rero abantu benshi bariko barihenderako nuko DJ Fernando kuva na kera yamye afise akageso k'inzigo. Urabona Melanin Boy numujene akora cyane kandi afise inguvu nyinshi kandi afise ijwi yisangije ariko igihe ciwe cyari cyamaze kugera kuko indirimbo nyinshi zatumye tumumenya DJ Fernando ni zimwe baririmbana na Melanin Boy kandi nyinshi zandikwa nande na Melanin. Urazi ko umuntu yandika atari DJ Fernando, Melanin Boy niwe yandika zigandirira yakubesha kwesha abantu bacu mana hani hagati ko bashaka amakuru yizewe umbiza abayagateke abashubanje je bien trick amakuru yonyine yizewe. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day, another blessing. Ni Captain ndi kumwe na Linka ishimwe. Linka umeze gute? I'm good. Uraberewe cyane. Thank you so You look so good. Give me 5. Oh, pop. Saluti. Yes, ni kiganiro exclusive tuvuganire kuvyerekeye abaririmbyi b'abarundi muzosomra kibona kenshi no muziki w'u Burundi gusa tuyagako. Uno munsi muri exclusive yacu dufise ndenande Linka? Dufise we love music. Tuzi ko harimo abaririmbyi babiri nibo tuzi right now. Uno munsi dufise we love music muri exclusive ivyavuzwe ni byinshi, ivyo bumvise ni byinshi, eka nanje tuje kongereza muri vya bindi byavuzwe. Rero mugume hafi mumenye byinshi, sivyo? Venesi. Okay. Byavuzwe menshi. Havuzwe amajambo menshi urayumvise? Warumvise vya visa? Warumvise ivyo kugumuruka ko muririmbyi umwe? Warumvise Melanin Boy? Warumvise bamwe bigira ngo baritonda kumbe ninzoka murujya mugwi ndababona urabona yuko hariho nabandi bigira ngo nabana beza, hariho nabandi bakora hiti asoye hiti kurusha mugenzi we agatangura kugara. Uwo ni Fernando, uwo ni Melanin Boy. Oya ni Fernando. Fernando no umuntu agara cyane. Urabona ikintu kimwe Fernando aragara bro. Aho nkano ushaka bagutera amabuye vrema. Ani ikamiro kuningana. Ani hajya akagagukana ngana. Orange ikamiro n'abantu benshi. Ifata harimo abantu 50,000 bariko baraturaba. Bose ubona bacomoka hanyene baza bagutera amabuye. Kubera gahiti ka Berisima. Kubera gusora Berisima gusa. Ibintu byose majambo yagiye avugwa niko rujya mutima. Right? Ni umuntu nta hiti yigeze kubera iki DJ Fernando. Uri sure? Of course. Okay, ninde yatanguye kugira ama views menshi. Fernando. Urumva ico onye nico kintu cambere catumye okay bandanya bro kenda bukebu ahubwo tuvuga ati ujya mu type Melanin Boy nagabanya umunwa abanza bona yuko ujya mujama kubona yarose ijya visa turagenda muri ajya majambo menshi yagiye avuga ngo yango ibiki nibiki mwayibonye. Hoyise niko yuko afise hit. Sasa iyo hit nyamatara ironka nabanza tuze aje hamwe hama arindi akora cyane kugira ngo ashobore kugira aho mugenzi wageze. Urumva urazi ikintu kimwe rero abantu benshi bariko barihenderako nuko DJ Fernando kuva na kera yamye afise akageso k'inzigo. Urabona Melanin Boy numujene akora cyane kandi afise inguvu nyinshi kandi afise ijwi yisangije ariko igihe ciwe cyari cyamaze kugera kuko indirimbo nyinshi zatumye tumumenya DJ Fernando ni zimwe baririmbana na Melanin Boy kandi nyinshi zandikwa nande na Melanin. Urazi ko umuntu yandika atari DJ Fernando, Melanin Boy niwe yandika zigandirira yakubesha kwesha abantu bacu mana hani hagati ko bashaka amakuru yizewe umbiza abayagateke abashubanje je bien trick amakuru yonyine yizewe ikintu cyo nshobora kubabwira kime kingasho nuko ujya mujama Melanin Boy ashaka kwishira kuri DJ Fernando kugira ngo ashobore kugera kuri rya level ariko DJ Fernando bayaje yiturije gusa akabona kabiza bakamutayemwo bakabona bamwe biriya bakamuha kweri bayuko numuhadoka arakora cyane ikindi akoze ibintu birakundwa isi yose iramukunda. Sasa Melanin Boy ashaka kuzana ujya bwire buri haje yishima ashaka ijya ni po chocolat Erega ni po noire ijya ni po noire Melanin Boy ntiyirabura ijya ni chocolat urabona ibishatsi yiwe yajya dread ziwe hamwe na po ushaka gutandukanya man. Melanin Boy ni swaga men Melanin Boy ariko abakandi Madrid yarafise imishatsi nk'iyi wanje kora mu mishatsi wumva unasikia Melanin Boy yarafise imishatsi nk'iyi wanje yarafise urabona man ka DJ Fernando akantu kiturije akanuka basi umuntu ari difference nabandi
yarasavye irembo ibintu MELANIN boy tushobwira hari n'amakuru mfise akameze neza ku MELANIN boy no babwira ugasanga ahubwo n'abariko baridogera DJ Fernando bagacata bavuga ati ahubwo MELANIN boy ahubwo ntakomeye mugivyo reka nzobibata mundi munsi ariko ico mwumya coco nuko MELANIN boy yubanza kagabanya umunwa kwa yuko ushaka kugira ijya hit ya Fernando man kora travaille hano ugira ngusho gushikaje ibintu byo abana gutuma umunwa Fernando no yabitumye guza gutuma bariya bariya bagenda gukora ibiganiro kugira ngo ntashike man c'est comme ça sasa umviriza nawe uri kuramwinjirira cyane MELANIN gose jewe ibintu mba ndiko ndavuga mbafise amakuru yizeye urakura mwinjirira gose sikumwinjirira man urabona tuvuga kuri uno wamaze kuvuga yuko ngo numujene yirabura cyane no kwirabura kwirabura ijya ni po chocolat nanje ndirabura mugabo nareke burya ijya ni po chocolat eruka gusora indirimbo nshasha yitwa Isezerano ni indirimbo kijya nisho kintu ngomba nibutsa abantu yuko MELANIN numwe mu bajene bari kumwe na DJ Fernando muri ujya mugwi sivyo numujene yandika niwe yandika zijya ndirimbo zose erega jana nanje desilaka dede izo zose MELANIN boy ushaka tuzokwitana umuntu azandika ngaha basi ikintu kimwe rero caje guhenda abantu benshi nuko Fernando ari we yatangura amakouple indirimbo zose niwe yatangura none kwerekana mwemera gutangura ko yazi yuko ari umuntu nyine akora ikintu kifise quality kandi baraho yiturije atishira hejuru sasa rero ni ahandi urazi ngene Fernando yishira hejuru Fernando aragara ariho urabona aho ajya kamera nini ko kagara oya DJ Fernando aragara gose afise umusista wiwe urumva bari kumwe hoho abantu mengo ni manager na managers ushasikiye urazigire biryoshe rero ikintu kimwe no kubwira nuko abantu bategerezwa kumenya yuko ujya mugwi we love music ego amajambo ni menshi ko wasambuzi ibi turiko turavuga ni bimwe mu bintu byipasa mu mugwi wa we love music ndani n'uwiko arazana intambara turamubona man je kintu cyana nka muri izo histoire urazi yuko DJ Fernando yigeze kubesha abantu yuko afise imodoka reka tugaragaze rero imodoka yaragize accident warayibonye ikigugwa ikiza imodoka ikiza Fernando yaratubwiye ati naronse imodoka abantu baja ngaho onye baravuga imodoka Fernando yaguze Mazda ico gihe rero na Dramati yari yaguze Mazda amaze kona Fernando yuko ari Pibria ngo yaguze Mazda Dramata cyayishira mu rupa iguma mu rupanga avuga ati oya none aca ikiguma mu rupanga acaguma yitwarira kakaduga kiwe gasanzwe sivyo ico narigeze ko ikiganiro na manager wa Dramata ambwira ati Mazda yayisize mu nzu je nca ndavuga ati kubera MELANIN yarazanye imodoka DJ Fernando yarazanye imodoka atangura ku Pibria okay biba bitihwe rero iga modoka ni yari gwiwe yari imodoka y'umu diaspora yibera mu Carama yamusigiye imodoka amuha n'inzu none ntaka ntihora ubona okay MELANIN rindira sasa kagaga natani proof yemekana sikuvuga ngo norinda kuzana proof ujya muduga no wiwe genda urabe hariho umwigemera aho yitwa MELANIN sivyo mugende ku mukubito MELANIN ni sister wanje yari yamutumye wumvise rero urumva rero MELANIN yari yatumye abamenyesha makuru baje kuvuga nabi DJ Fernando sasa bisha kwa birebya Bface na Dramati erega vyakomeye muri indasi bantu bimana mani umuziki nadashika vyivugire kandi abazi ukuri kugira ngo nta agume abesha abafana yuko ari umwana mwiza acafata agatuma bishikira rero nawe rero watumwe na Fernando rero Fernando yagutumye uzuvuge nabi MELANIN boy kubera yuko jewe Fernando yagutumye niturije jewe ndiko ndumviriza udukuru ndiko ndaraba neza nkimeka gashati kijya kintu kukira twavuga nkaja audip nkaraba neza ko ivyo intari ibyo jewe naravyitondeye ndagira amatoza yiwanje personnel nza gusanga ujya mu G MELANIN boy umwana mu bisana ahubwo ashaka gutemvya DJ Fernando nyuje mwana afise imana yaramuhezagiye ni umwana yiturije ibana ikintu cyose agikora akagishira mu minwe y'Imana akaca yituriza ubona ibintu biyaduze yamugiye rero asa uzatuma nta mutembesha man ushaka iterambere suko bigenda MELANIN suko saba komsa umvirize ndakubwire linka ishimwe urabona
ibi bintu by'umuziki birazanamwo ibintu by'imigwi birakunda kuzana intambara sinzi ko rubibona intambara bizana ni nkizi nyene z'aba basani urayibona umuntu ashobora ko ariko turaba n'abariko turaba ndazi hariho abantu bari kuri kote ya Fernando ariyo wewe nanje ndi kuri kote ya Melanin Boy nk'umuhungu w'umujene akora cyane sivyo umujene urazi yuko DJ Fernando ariho ama concert yaboneka ugasanga iyo concert nikunda yuko bayijako ngo mpaka bavugana na DJ Fernando kandi ari umugwi wa We Love Music yose ugasanga izo concert ya na ma concert Melanin azobivuga hari ama concert gusa Melanin nawe nakunda kuvuga cyane nakunda kuvuga sikudakunda kuvuga butahurikiye nakunda kuvuga sikuzi kudakunda kuvuga numwe aratekereje cyane nabivuge abafana kabireka yuko ari umwana mwiza Melanin bivuge vuga ingene Fernando yashaka ama concert yose akaya bivuge Melanin erega abantu bazova ntubona nk'uyu ariko bavuga ngo umwana mu sema sije system Melanin akoresha abantu bose muvyumvirize mu bitahura ije system ni kugira ngo agumereka abafana yuko ari umwana mwiza mukakaca tuma bari yanyene babandi nyene bire kurushabona hari bari yanyene urumva umuji ahaguma hariya muri saraguma nabati ivyo namutumye yabivuza abafana batoca bibaza yuko Fernando ari umwana mubi ujya muje muri umwana hari n'umurigira wumva ari kuri kote ya Fernando ariko aravuga nabi Melanin atari wewe wewe ni uri kote ya Fernando jewe ni kwa nabonye yuko ujya muji apana wewe yagutumye umvirize ikiganiro cacu ni exclusive ntazogira umusana gutuma uze uvuga ivyo bagutumye ngaha rinde rero ndakubwire Fernando ndamwemera mu bisanzwe arakora ukora uramuvuga yuko akora nivyo arakora ariko agabanye akantu ko kwivyimvya urabibona iyo umaze gusora indirimbo ikaba hit ntiwivyimvye gose kubera iki na Melanin Boy yarakwijije 1 million views no force in love inyuma ya DJ Fernando ego inyuma DJ Fernando rega urinze ubona umuntu mbe urazi kugira ngo batangure gusora numwe wese indirimbo imwe yiwe vyatangwe vyavuye kuki man Fernando yarasoye indirimbo sivyo urabusigura ivyo bavuze yego baragikoze yes sir Fernando yaragiye muri studio sivyo yagiye yaririmbye wenyene yari indirimbo bariko barayitegura avuga ati indirimbo ndayiririmba je nyene Melanin aravuga ati none kubera ko ugomba uririmbe wenyene kandi dukorera kwa one way waruzi ndakabandi nkunda atagahato namaniwe pati no mwitwiko namaniga yanje urayibona izo zose bazirimbye kwa one way ivyo bitihwe baca basohora jana nanje kwa one way rero Fernando acaja kwisohora indirimbo wenyene kwa one way hama amaze kubibona ivyo onye Melanin aravuga ati reka nanje shiremwe indirimbo yiwanje aca arasohora zijya za no force love aca arasohora iyindi y'ubwa mbere ndayibagiye izina ni inye ya gatatu yitwa gute isezerano ni indirimbo iriko iriruka cane kuri YouTube ntumira n'abantu bariko baraturaba bagende kuri YouTube bayirabe bagiye subscribe kubera Fernando views subscribe ziriko ziraduga cane na Melanin ziriko ziraduga kandi zizoduga gusumba account ya YouTube ya We Love Music yose niko bimeze ico basi tukivuge ico reka ntaco tugitahura betete bariko barakora cyane mugiye ikintu cyo guca bashaka kuza barashaka gucana mo kimya batabishira hejuru niko kabi hamikiye naco tunabahanure mu kurangiza ikiganiro tuhoma turangize ikintu cyo nyene tushaka kuvuga bijye ibintu vy'amaviza bavuga ngo DJ Fernando ngo niwe ngo yatumye ngo Melanin bamwima ica abafana mani mwobanza mukayikora no mu mitwe baje barababesha urumva barababesha ikintu kimwe ati gute ica mbere Fernando vyari biri sanse ko bajana yari tour ya We Love Music yari We Love Music urumva sasa urabizi ibintu vy'amaviza biragoye nuko ushobora kugera we na mama wawe ugasanga bahaye nde mere wawe ugasigara kandi ari kuvuga yuko mama wawe vyarashaka mani Fernando n'umwana mwiza ntiyohirahira ngo agire ngo uruhana rumwe iki naco nubwo yoba afise uruhana Fernando niwe atanga amaviza mbega yaba ari we yatanga kubera ko iyo bayemeye bagire
bagire cover We Love Music akacanka mu nyuma erega bariya bahamagaye We Love Music iyo diri Fernando yashaka kwigana wenyene man reka kumubeshera kumubeshera twe tuko tuvuga ibiriko biravugwa mu muji man ivyo ibiriko biravugwa kandi bavuga ati urukurukuru niyo nkuru oya hamana oya muri igihe urukurukuru ntikiri nkuru niyo nkuru abadukurikirana si muri bisikiya nimwavyumvise yuko ijya diri erega genda kurikira ikiganiro ca ntuzenya Nelinat ku mukubito niho umenya secret yakijya giteramo uyo vyavuye wona ukacuvuga ati ngo Nelinat yatumwe nande sasa ivyo reka tubireke ngo yatumwe na Melanin Boy urumva ingene rumwana mubi urazikira gihari umwe wese avuga ibintu yumvira ushaka gusanga ajya amakuru ni nata afise no mujajinga mwe cyo nsumumenya nuko abaje bahungu Melanin Boy arakwiye guhindura ukuntu igihe system nyene yihindure abona yuko Fernando ari mwana mwiza kandi hajya yiri kintu bikora bikora ufise umutima atakiti kujajinga namba jambo wigura atama namba jambo wigura tura witurije tu ukara ibintu biherera ya niko yamije sino comme conseil dusa nabarangiza tabarambi ya nimukundane twakuze twabamenye muri aba We Love Music kandi baranameshingana amajwi yabo bariko bararirimba biryoshe izi vibe zo kuvuga ngo twashwanye ugazabana niba biryoshe niba okay nta mwonga uburi sato iba igize ibidahizwe sivyo nimba bafise ivyo bapfa ego birahari biriho nivyo ubura ariko rero bibuke yuko hari ukubabarirana birabaho ziya ndirimbo bama baririmba ati ngo tubabarirane ngo uzumbabarire ntibagume bavuga ku bakobwa gusa nabo nyine barakwiye kubabarirana nk'abahungu kandi kinaco abaririmbyi b'Uburundi bariko barakundana cyane urazi ingene abafana banyotewe indirimbo ya Melanin Boy na DJ Fernando bose ari babiri sana barayinyotewe sana ariko ugasanga abantu bariko baracanamwe bagaca bashaka kubigaragaza ni kwa kundire kuba badafise aba avoka nama nabwiye abaririmbyi urumugwi ifoke mugira aba avoka je ngaha kapitene ndafise umu avoka wanje ndamufise umu avoka mpuye n'ikibazo ndagenda ati mze bimeze gutya akacambwira ati kapitene iki inye namakosa canke iki ni entertainment bandanya muryoherwa urabibona kuko barabizi erega barabizi yuko industry habaho positive na negative kandi tuje nga kuvuga negative ntibisigura ngo ujya muri ivyo tuba tugira iki tumwana oya niyo game uko imeze none abaririmbyi bose tugume tuvuga ati abose n'abambere wa kabiri ntazoboneka wa gatatu no wanyuma ntazoboneka il faut que yabe hariho ibintu bimwe bigenda birahinduka nizere ko nabariko baradukurikirana bavyumva twese hamwe conclusion nuko We Love Music turakeneye kubabona kandi ari babiri kandi bakaca babumwe kandi bakaca baba oya bazoba none egamaze kuja hamwe ari babiri tushaka ko babumwe oya handi tubonye Melanin Boy tuba tubonye Fernando okay nari ndabitanguye mu yindi sans okay rero nibagerageze basubire kandi bunge ubucuti bwabo turakeneye mbe kandi bibuke ko bafise na concert barafise concert ngaho onye mengo le 16 aha anye kuri oya aha anye kuri Place de l'Indépendance Place de l'Indépendance aha anye muri ville hajya anye kuri rompe muri ville wabona hajya anye kuri kwiradira aho ngaho onye hajya muri rompe hajya aho rabereye amashow urumva bazokugari barabara hazoba award ziraho ziradio nibagiye izina izo ukora ico mengo ni Kazoza FM irafise competition bariko barategura ry'abaririmbyi bamwe apana abastare bazwi ni competition iriko irategurwa n'abaririmbyi babikora neza n'abaririmbyi bariko baraza mu muziki bataragira chance yo gushika kure canke bataragira chance yo kumenyekana rero iyo competition batumiye We Love Music batumiye DJ Fernando nande na Melanin Boy bacha batumirana Vania Ice abo nibo bazoririmba kandi kwinjirizo bari gratuit alors rero bazohurira kuri stage imwe natwe turabemere nka exclusive tuzoba turi hari Melanin aze tumubona na Fernando aze tumubona cameraman hari ya anye ayafate video
tubabazira ati bimeze gute. Iyi ni exclusive. Ikigero citwa exclusive. Exclusive duvuga ibintu biri exclusive. Kandi niyo tuzoba tubahizo bari exclusive. Linka ishimwe. Tuzojana? Of course. Uzojana nanje. Desilaka dede. Baby jana nanje. Mabebesho none jana na gumana nanje. Yewe nzojana nawe man. Uzojana nanje. Ego chari. Yes, merci beaucoup. Elle est exclusive. Ikiganiro dukoze c'est la première fois. Commentaires zanyu ziratwubaka, like zanyu zizodushigikira tukabona yuko bimeze neza tuze turashikiriza exclusive every day. Bye bye. Ciao ciao. Hala.